radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, mfatanyije na bagenzi banjye hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC wera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Abarundi bari imbere mu gihugu no hirya no hino ku isi bakomeje kuvuga ku rupfu rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wari perezida w'u Burundi. Naho twari ngaha ntabwo twari tumwasi, twari tumukunze gose. Byatubabaze cyane kubera yapfuye atagwaye, kubera yari yadufashe neza, abantu bavugwa ku buntu. Uwo numwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Inteko ishinga amategeko ya Tunisia yanze kwemera umwanzuro w'uko Ubufaransa bugomba gusaba imbabazi Tunisia kubera ubukoloni. Naho Iran irasaba Urusiya n'Ubushinwa kurwanya umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kugumishaho ibihano biyibuza kugura intwaro. Amakuru yacu uyu munsi nanone aribanda ku rupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza wayoboraga Burundi. Ni mukanya ntimujye kure. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inteko ishinga amategeko ya Tunisia yanze kwemera umwanzuro w'uko Ubufaransa bugomba gusaba imbabazi icyo gihugu kubera ubukoloni. Thomas Kamelindi byifashe bite? Ubufaransa bwigaruriye Tunisia buyimarana imyaka 75 kuva mu 1881 kugera mu 1956 ubwo bwayihaye ubwigenge. Ariko abasirikare b'Ubufaransa banyuma bavuye muri Tunisia mu 1963. Ishyaka ryitwa Al-Karama rifite abadepite 19 kuri 217 bagize inteko ishinga amategeko niryo ryatanze umushinga w'umwanzuro uvuga ko Ubufaransa bugomba gusaba imbabazi z'amabi bwakoze icyo gihe cyose na nyuma yaho kugera ku butegetsi bwa President Zine El Abidine Ben Ali wakuwe ku butegetsi na revolution ya rubanda mu 2011. Al-Karama kandi yashakaga ko Ubufaransa butanga n'indishyi z'akababaro. Yemeza ko Abafaransa bakoze ibyaha by'ubuhotozi, gufata abagore ku ngufu, kohera abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi bw'abakoloni no gusahura umutungo kamere w'igihugu. Nyuma y'impaka ndende zishyushye cyane zarengeje amasaha 18, abadepite banze umwanzuro ku bwiganze busesuye. Abawurwanije bavuga ko wari kwangiriza cyane Tunisia mu rwego rw'ubukungu. Ubufaransa nicyo gihugu cya mbere gihahirana kandi gishora imari nyinshi muri Tunisia, bukaba bunacumbikiye abimukira b'Abanyatunisia barenga miliyoni. Urakoze Toma. Ifungwa ry'amashuri kubera virusi ya corona ririmo gusubiza inyuma ibyari byagezweho muri Nigeria mu byerekeye kurwanya ikoreshwa ry'abana mu mirimo ivunanye. Eugenie Mukankusi yabikurikiranye. Umubare w'abana bakoreshwa imirimo y'abantu bakuru wariyongereye muri Nigeria muri ibi bihe amashuri yafunze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Impuguke zikurikirana ibyerekeye ikoreshwa ry'abana mu gihugu zivuga ko kuva gahunda ya guma mu rugo itangiye, abana bagurisha ibintu ku mihanda cyangwa abagenda babyamamaza wiyongereye, abasukura hamwe n'abasabiriza ku mayira kugira ngo babone amafaranga yo gufasha imiryango yabo. Muri abo bana harimo n'abafite imyaka 9 y'amavuko bakoreshwa mu bikorwa byo kubaza cyangwa se bakigishwa gushyira amatapi mu mazu. Muri iki gihe amashuri afunze, hari ababigize umwuga bakora buri munsi kugira ngo bafashe imiryango. Ahanini n'abafite abavandimwe benshi bitewe n'uko base bafite abagore benshi. Ibyo bituma n'ababyeyi ubwabo baharitswe bigisha abana babo ubukorikori kugira ngo ibyo bakoze bazabibyaza amafaranga igihe umugabo azaba yabataye. Ubusanzwe ikoreshwa ry'abana ryaraciwe muri Nigeria kuva mu 2003, ariko biracyakorwa ahantu henshi by'umwihariko mu bice bikennye by'igihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku murimo rigereranya ko miliyoni 15 z'abana muri Nigeria bakoreshwa imirimo isaba ingufu. Niwo mubare munini muri Afurika y'Uburengerazuba. Impirimbanyi mu guharanira uburenganzira bw'abana zivuga ko nubwo guverinoma yashyizeho uburyo bwo gukurikira amasomo hifashishijwe ubuhanga bw'itumanaho, kubera ibibazo by'ubukene bamwe mu bana badafite ibyo bikoresho bazakomeza gukora kuzageza igihe amashuri azongera gufungurira. Tuje muri Ethiopia, w'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu yongereye umwaka manda ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed. Thomas Kamilindi aragaruka.
nk'uko perezida mushya w'inteko ishinga amategeko ya Ethiopia Gebru Gebreselassie yabibwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, abadepite bemeje uyu munsi umwanzuro wo kongera mu gihe kiri hagati y'amezi 9 n'amezi 12 manda z'inteko zishinga amategeko zose, iy'igihugu n'iza leta zikigize, na guverinoma y'igihugu iyobowe na minisitiri w'intebe Abiy Ahmed. Muri icyo gihe guverinoma igomba kuba yasubukuye amatora niba inzego z'ubuzima zemeje ko icyorezo cya virusi ya korona kitakiri ikibazo ku baturage. Kugeza ubu Ethiopia ivuga ko abantu 32 bishwe n'iyi virusi, abandi 2336 barayirwaye. Ku birebana n'amatora, aya ngaya yarateganijwe mu kwezi kwa munani gutaha, yarasubitswe kubera nyine COVID-19, naho manda ya Abiy Ahmed yagombaga kurangira mu kwezi kwa 9 gutaha. Abakurikiranira hafi ibya politiki ya Ethiopia bavuga ko gusubika amatora no kongera manda ya Abiy bishobora gutera umwuka mubi mu mashyaka afatanyije ubutegetsi ya Addis Abeba. Barafatira kwiyegura ejo bundi kuwa mbere rya perezida w'inteko ishinga amategeko wari usanzweho Keria Ibrahim wangaga ko amatora asubikwa. Keria Ibrahim ni umwe mu bategetsi bo hejuru mu ishyaka riharanira kubohora abaturage ba Tigre, TPLF mu magambo ahinnye y'Icyongereza, rimwe mu mashyaka afatanyije ubutegetsi muri Ethiopia. Urakoze Toma. Iran irasaba Uburusiya n'Ubushinwa kurwanya umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kugumishaho ibihano biyibuza kugura intwaro. Eugenie Mukankuse byifashe biti. Ibyo bihano ONU yafatiye Iran byagombye kurangira mu kwezi kwa 10 hakurikijwe amasezerano yerekeye intwaro za nucleaire yo mu 2015 yemejwe n'ibihugu by'ibihangange bitandatu. Ibyo bihugu na Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa, Uburusiya n'Ubudage. Ubuyobozi bwa perezida wa Amerika Donald Trump ntibwakunze kumvikana na ONU mu byerekeye kongera igihe cy'ibyo bihano cyangwa se kubikaza. Amerika ivuga ko kubikuraho bishobora gutuma Iran ikora intwaro zakongeza ubushyamirane mu burasirazuba bwo hagati. Perezida wa Iran Hassan Rouhani mu ijambo yavugiye kuri televiziyo kuri wa gatatu yavuze ko abanyamerika barakaye, bafite umujinya kandi bashaka kugeza icyo kibazo mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU. Ati turashaka ko ibihugu 4 biri mu nteko ishinzwe umutekano ku buryo buhoraho birwanya umugambi wa Amerika. Ku buryo bwihariye twiteze ko Uburusiya n'Ubushinwa bitazashyigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ntizagira kuko ishaka, kandi tuzongera ubushobozi bwacu bwo kwikingira nk'uko twabikoze muri iki gihe twafatiye ibihano. Ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa bifite ububasha bwo gutora mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU uzwi nka veto byamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko bidashyigikiye kongera gufatira ibihano Iran. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 radiyo ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri weshatu radio yacu voa.com mukurikirane aya makuru mu kanya. Turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, nyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza wayoboraga icyo gihugu, Vice Perezida wa mbere Gaston Sindimo aremeza ko vuba cyane inama y'abaminisitiri igiye guterana kugira ngo igane urukiko rwubahiriza itegeko nshinga rwo rushinzwe kwemeza umukuru w'igihugu w'inzibacyuho mu gihe uwakiyoboraga yitavye Imana. Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira. Inyuma y'umutaga mukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yagiye ku kirimba citiriwe Ntare Rushatsi i Bujumbura gusinya mu gitabo c'iteka, abandikamwo ico bibukira ko Perezida Nkurunziza n'abamunamira batanguye gusinya mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu. Mu gatondo hari hagiyeyo abandi bubahwa bagizwe n'abashikiranganje, abaserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abandi. I Bujumbura co kimwe no mu zindi ntara z'igihugu, abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko ubuzima bwakomeje ukuri kwamye inyuma y'itangazwa ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza kuri uyu wa kabiri ku gicamunsi. Uretse amadarapo yamanitse kugeza hagati, abadandaza bagumye bacuruza, abakozi baraja ku mirimo, n'uruja n'uruza ruguma kwa kundi. Nta basirikare canke abapolisi bongerejwe mu mabarabara, nta kintu kidasanzwe kiboneka mu vy'ukuri. Ubuzima bwakomeje ukuri kwamye, abantu batekanye. Ni kumwe mu bantu bakumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura avuga.
eka no ku mugwa mukuru wa politiki Gitega nico kimwe nubwo abantu ejo ku kagoroba bacitse ivutu bacumva urupfu rw'ahoze arongoye Burundi inkuru nziza bakugara isoko nkuru yaho abakora imyuga itandukanye bakihutira kuja mu mago yabo kuri uyu wa gatatu abahaba bemeza ko imirimo yakomeje ukuri kwamye no mu ntara z'ubumanuko buciye uburengero nka Makamba na Rumonge hamwe no mu buraruko buciye ubuseruko nka Ngozi Kirundo na Muyinga hamwe no mu buraruko buciye uburengero muri Cibitoke na Bubanza niko vyari hatibagiwe mu buseruko muri Ruyigi na Cankuzo icegera ca mbere ca nyakwigendera avuga ko vuba leta igiye kwitura sentare yubahize bw'izwa nshingiro kugira ngo ntihagume igihengeri Gaston Sindimwo bamashaka gutuza imitima y'abarundi twamenyesha yuko ibitekano n'ibizwa shingiro byose bizokorwa twifuza ko uyu muvyeyi tubize tutomukurikiza agahinda k'aba canke abandi twebwe rero nkuko turekurirwa n'ibizwa shingiro tukoranya inama shikiranganji kugira ngo inama shikiranganji irongowe n'ikiganiro c'umukuru w'igihugu nkuko bisabwa n'ibizwa shingiro dushobore kumenyesha ya sentare yubahize ibwirizwa shingiro yuko umukuru w'igihugu atakiriho hanyuma ibikurikira iyo sentare izotubwira ivyo dushobora gukurikira mwebwe ni mureme mu bisanzwe ariya iminsi itegekanijwe tuzokurikiza iminsi isabwa kugira ngo ico gikorwa kibe mbaguru masha ico gikorwa kizokorwa atangora murindire duheze gushikiriza iyo sentare yubahize ibwirizwa shingiro ibindi bizocamo bimenyeshwa n'inzego zibijejwe Bwana Sindimwe afata Pierre Nkurunziza nka mu vyaro bwa kabiri aramutaka tuvuze umugenzi tuvuze ubuvukanyi tuvuze umuvyeyi w'abarundi bose ikindi tuvuze umuntu yitangiye igihugu kugira ngo Uburundi bugume uko buri uyu munsi twebwe rero nicyo tusomuyukirako n'ibikorwa byinshi yakoze abarundi benshi bazomwibukirako hariho umugani bavuga ati ikirundi ati akamaro k'umuvyeyi ukamenya atakiye ubwa mbere Petero Nkurunziza ni umuntu yihanga adafatira gakanu azi gufata abantu umwe wese akamufata ukwiwe hanyuma kugira ngo twubake igihugu ivyo twarabibonye kandi umuntu adafatira aho nyene abanza gutohoza yakunda kurwanya ubwigenge bw'igihugu Petero Nkurunziza yatwaye mu bihe bidasanzwe mu bihe abarundi bari baciye mu mwanya munini bari mu ngorane zidasanzwe amatwara yiwe yacu twese yaratumye abarundi begerana ubwa mbere aho umukuru w'igihugu ashobora kurangiriza ikiringo ciwe agatunganya amatora atari mu bahiganwa kugira ashikirize uwamusubiriye ico ni ikintu gihagije kandi kitazoba kwibagirana na gatoya twifuza gutekanya abarundi bashira ubwoba nuzo bamuswa kino gihugu iyo mugambi wo gukora abarundi ubwoba ari bwiwe abo barundi bose Leta zunze ubumwe za Amerika zarungitse ubutumwa bwo guhoza abarundi na leta inyuma y'urupfu rwa President Nkurunziza ico gihugu kivuga ko citeguriye gukorana n'umukuru w'igihugu mushasha yarutse gutorwa Leta zunze ubumwe zirahojeje abo bose bagandariye President Pierre Nkurunziza dukomeza ubucuti n'ubugenzi n'ihanga ry'i Burundi dufatiye kwibisikanya ry'amahoro aho hatowe umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye twiteguriye gukorana nawe na leta nshasha dusubiye kwemanga inkunga yacu ku vyifuzo vy'u Burundi biganisha kuri kazoza ka demokarasi iterambere n'amahoro birushirije nikitangazo rya leta rivuga iruhande y'ubu butumwa n'ubundi bw'abubahwa n'indongozi nyinshi ku isi harimo n'ubwa President Paul Kagame yashize ku rubuga rwa Twitter n'aho abatari bake mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bamufata nk'umwansi w'u Burundi bakaba batanabihaga amatama haba mu materaniro bagira hamwe n'amasengesho ya bamwe Eroge Urikaneza Ijwi rya Amerika urakoze Loje noneho tuzamuke tujye mu majyaruguru y'u Burundi turebe uko byifashe mu ntara ya Ngozi aho nyakwigendera President Pierre Nkurunziza avuka muri iyi nkuru yaragijwe ry'Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Diane Nininahazwe hano i Washington. Isoko dukesha amakuru ajanye n'icuka kiri mu ntara ya Ngozi aho muhisi Perezida Nkurunziza avuka kemeza ko urupfu rwiwe rwakiranye umubabaro mu bisata vya leta nka vyose hakozwe imirimo iba yabaye nubwo umutekano waboneka ko wifashe neza nko mu gisata c'ubutungane uwo dukesha no makuru yagendeye yasanze ibiro vy'abacamanza n'amasentare vyuguruye umwe mu bakorera muri ico gisata isoko ryacu ryasanze ku mirimo yamusiguriye ko baronse itegeko ryo kudasasa mu mamanza yaba ayamatati canke y'ivyaha yarasanzwe ari ku rutonde rwo kuburanishwa muri no misi y'ikigandaro uyu mukozi wo mu butungane atashimye ko amazina yiwe atangazwa yabandanije asigura ko imanza z'ivyaha zikibiriraho zishobora kuburanishwa mu gihe zoboneka
iryo jisho ry'ijwi rya Amerika mu gisagara ca Ngozi ribandanya ritumenyesha ko no mu bindi bisata vya leta hakoze imirimo yabaye. Akarorero nako kuri commune ya Ngozi ahari hasanzwe hamenyerewe kuboneka abantu benshi baza kwitura ibisata bitandukanye bihakorera. Uno munsi haboneka abantu bake cane. Ibintu vyari nkuko no ku biro vy'intara aharangurirwa imirimo itandukanye mu karere k'uburaruko. Kubw'ayo makuru kandi uruja n'uruza rwahora rwibonekeza ku biro vyo gutoza amakori n'amatagisi ya leta rwari rwagabanutse ku biro vy'intara ahasanzwe hakorera igisata ca OBR. Ayandi makuru yatohojwe n'ijwi rya Amerika ku rundi ruhande yemeza ko ingendo zimwe mu ngendo z'akazi zari zitegekanije hagati mu gihugu zasibijwe aho mu ntara ya Ngozi. No mu bisata vy'abikorera utwabo imirimo yakozwe, yamara ibikorwa vyatanguye nabi nk'aho biboneka ko bari bacitse intege. Aho ivyo vyibonekeje cane ni mu gisata co gutwara abantu n'ibintu, kuko ingenzi vyaboneka ko zari nke cane mu gatondo kuno musi. Ivyo navyo ijwi rya Amerika ririkesha umwe mu badereva b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu akorera mu gituro c'imodoka zitwara abantu n'ibintu mu ntara ya Kayanza, Kirundo na Muyinga. Amakuru atandukanye dukesha abanywanyi b'iradiyo yanyu ijwi rya Amerika nayo amenyesha ko inkuru y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza imaze kumenyekana, abatari bake batekewe n'ubwoba. Naho atategeko ryo gutaha kare ryasohotse, bamwe mu bari bamenyereye guteramira mu bunywero mu bisagara bitandukanye vy'izo ntara bibwirije gutaha kare. Intara ya Ngozi ni intara umuhisi Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yakunze kubonekamwo kenshi ayigendera, kuko asanzwe ahafise ikirimba yashikiramwo. Ico kirimba kirahavuka ku mutumba wa Buye muri commune Mwumba. Aho muri iyo commune yahakorera kandi ibikorwa vy'uburimyi n'ubworozi, ibikorwa vyo kunonora imitsi, kuko yari yaranahashinze ishure ryigisha umupira w'amaguru Académie Le Messager. Kuri uwo mutumba nyene abavuganye n'isoko ryacu twitabaza mu kuronka amakuru, kuko atamenyesha amakuru bemerewe gukorana n'ijwi rya Amerika mu Burundi, bagize bati tubuze umuvukanyi hejuru yo kubura umukuru w'igihugu. Tukiri kuri iyo nkuru, abategetsi batandukanye hirya no hino ku isi bakomeje gutanga ubutumwa bwabo ku Burundi no ku muryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Thomas Kamirindi yegeranije bumwe muri ubwo butumwa bwabo. Nyuma y'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo bundi kuwa mbere w'iki cyumweru, abategetsi bo ku isi batandukanye barimo baratanga ubutumwa bw'akababaro no kwifatanya n'abarundi n'umuryango wa nyakwigendera. Perezida wa Afurika y'Epfo akaba na perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Cyril Ramaphosa aragira ati Uburundi na Afurika yose babuze umuyobozi wari waritangiye imizamukire y'abaturage, kwihaza muri byose, ubusugire bw'abaturage be n'igihugu n'amahoro ku mugabane. Ni ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza Uburundi bwabaye kimwe mu bihugu byohereje abasirikare benshi mu butumwa bw'amahoro muri Somalia. Uburundi kandi bwohereje n'ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Perezida Ramaphosa aributsa kandi ko Afurika y'Epfo yagize uruhare runini mu mishyikirano y'abarundi yabyaye amasezerano y'amahoro y'Arusha muri Tanzania mu mwaka w'2000. Aributsa nanone ko Perezida Nkurunziza yagize uruzinduko rwe rwa nyuma muri Afurika y'Epfo mu 2014 rwavuyemo amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye hagati y'ibihugu byombi. Umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo asoza ubutumwa bwe asaba abarundi kubungabunga ituze n'amahoro nyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza no muri ibi bihe by'inzibacyuho bikurikiye amatora yo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu gushize. Naho umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Stéphane Dujarric mu itangazo yashyize ahagaragara aragira ati umunyamabanga mukuru arihanganisha guverinoma, abaturage b'u Burundi n'umuryango nyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Yongeye kandi gushimangira ubushake bw'umuryango w'abibumbye bwo gutera inkunga guverinoma n'abaturage b'u Burundi muri iki gihe bugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona no mu migambi yabo yo gutegura ejo heza hazaza kandi h'amahoro ku buryo burambye ku banyagihugu bose. Urakoze Thomas Kamirindi. Twakwibutsa ko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitabye Imana hasigaye amezi 2 gusa
ngo ahererekanye ubuyobozi bw'igihugu na General Evariste Ndayishimiye uheruka kwemezwa n'urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga ko ari we uzayobora igihugu. Iri tegeko nshinga rivuga iki ku wabamusimbuye mu gihe tariki ya 20 z'ukwa munani umunsi w'ihererekanyabubasha ugenwe utaragera? Mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije Professeur Pacifique Manirakiza, umuhanga mu by'amategeko akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Ottawa. Urakoze Edi, nashaka bwa mbere nifatanye n'abandi barundi kugira ngo mpoze umuryango wa nyir'icyubahiro Perezida Nkurunziza, umuryango wiwe w'amaraso, umuryango wa politike hamwe n'abandi barundi. Igitegekanijwe y'ibwirizwa nshingiro nk'uko ryatowe mu 2018, ariko iryo bwirizwa nshingiro naho ridategekanya ibica biba iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana hari uwundi amaze gutorwa, yafise ukuntu ritegekanya uburyo bwo gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu. Bivuga rero ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana canke yatanze imihoho canke hari izindi mvu zimubuza kubandanya akora akazi yahora akora, bivugwa yuko umukuru w'inama nshingamateka niwe aca musubirira by'agateganyo zo gusubirira byifata kibanza. Ico gihe ni gihe sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iba yamaze kwemeza yuko urwego rw'umukuru w'igihugu iyo ntebe ata muntu ayifise. Ubu rero ikintu navuga kitari gitegekanijwe ni uko hategekanijwe igihe hari umukuru w'igihugu ari yatowe mugabo atari bwimikwe. Ariko ivyo rero je nibaza yuko umuntu ashobora gukoresha iyo ngingo y'121 sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yosoma itegeko uko nyene, hanyuma umukuru w'inama nshingamateka akaba ariwe barafata iyo ntebe. Mu bisanzwe inzego zifata kibanza muri ico gihe usanga zifise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere nuko uteza gusubiza by'agateganyo ku rwego rw'umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu kigire ubukiramutswa, ariko intumbero ya kabiri nayo ni yuko hategerezwa gutunganywa amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere uwusubirira umukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero turimwo, murabona amatora yahejeje kuba, urumva ntawovuga ngo uwo mukuru w'inama nshingamateka yoba arafata by'agateganyo yoca asubira guhamagaza amatora. Ivyo bifise ifatiro, bifise ishingiro. Ico nibaza gusa nuko kugira ngo nyene igihugu kiramutswa imbere yuko inzego zavuye mu matora zitangura akazi, nibaza yuko yofata umukuru w'inama nshingamateka yofata ico kibanza mugabo akagifata umwanya mutoyi ukenewe kugira ngo batunganye bategure iy'imikwa y'umukuru mushasha. Hanyuma se ari icyo itegeko rivuga ku gihe uwo musimbura agomba kutarenza yatangiye gukora ku kazi? Ubuye turi mu gihe hari umukuru w'igihugu yatowe yamaze kwemezwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, naho nyene mvuga nti uwo mwanya w'ifata kibanza uwo mwanya mutoyi kugira ngo bategure iy'imikwa giwe. Hari n'abandi bibaza niba umukuru w'igihugu yarahizwa mbere y'uko abagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka batararahira, dore ko amatora y'abasenateri yo ataranaba. Eko ubuye je nibaza yuko turi mu bihe bidasanzwe. Iyo turi mu bihe bidasanzwe rero ari inzego zisanzwe zihari, inzego z'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zisanzwe zihari, kandi hariho ingingo imwe yo mu ibwirizwa shingiro ihenze urengana 288 ivuga ko izo nzego zibandanya zikora gushikaho izindi zizokwimikirwa zizofatira amabanga. Urumva rero hari urwego rumwe rubuze, urwego rw'umukuru w'igihugu. Ubwo rwego rero nibwo boba bariko barasubiriza. Je nibaza rero ko na kimwe cobuza yuko umukuru w'igihugu arahira imbere y'izo nzego zihasanzwe. Professeur Pacifique Manirakiza, umwarimu by'amategeko muri kaminuza ya Ottawa, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Professeur Pacifique Manirakiza, umuhanga mu by'amategeko akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Ottawa, mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema.
inkuru y'urupfu rwa perezida Nkurunziza turayigarukaho mu kanya gato tureba ibitekerezo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika, ariko reka tubanze duha umwanya mugenzi wacu Eric Bagira ubusa atubwire icyo abanyarwanda baturiye umupaka wa Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi biteze mu migenderanire ku butegetsi bwa perezida mushya uzayobora u Burundi. By'umwihariko nagiye ku mupaka navuga uhuzwa n'ibihugu byombi, umupaka wa Nemba uhuza intara ya Kirundo aho ni mu Burundi ndetse n'intara y'akarere k'iburasirazuba aho ni mu Rwanda by'umwihariko mu Bugesera. Nasanze rero uwo mupaka urebye urafunzwe, umupolisi nahasanze byari babiri, haza kuza uwa gatatu. Umupolisi yansobanuriye ko umupaka ufunze, ambariza ndetse n'abamukuriye kugira ngo mbashe kuba nakwinjira, kuko nibyo namusabaga ngo mbashe kwinjira ndebe uko n'uwo mwuka umeze. Ambwira ko kuba umupaka ufunze ndetse ngo ufunzwe kuva ahari nko mu kwa mbere nta kintu cyemereye gukorwa, ndetse nabonye aho ngaho ku mupaka kwa kundi icyuma kiba kiri mu muhanda gihuza umuhanda gikingurwa iyo imodoka zihageze kirimo, hari n'icyapa kigaragaza ko nta modoka yemerewe kwinjiramo. Rero ijisho natereyemo nabonyemo imodoka ntoya yo mu bwoko bwa Suzuki imwe, nabonye n'abantu babiri bagendagendamo, ariko yambwiye ko nyine umupaka ufunzwe n'abaturage hafi aho ngaho. Nabashije kuvugana nabo, bambwiye ko umupaka ufunzwe ndetse urabona ko ubucuruzi bwahakorerwaga bwahagaze. Mvuye rero aho ngaho nanone Mutagoma nagiye ku mupaka wa Munzenze. Munzenze ni mu murenge wa Kamabuye. Aho ngaho muri Kamabuye ubusanzwe abarundi bajyaga bakunda kuhaza kurema isoko, ariko aho nageze nabwo hasi n'ikiyaga cyohoha, aho ngaho ndareba komine Busoni ndi mu karere ka Bugesera, aho hari inkeragutabara zihahora ndetse zahubatse n'akazu. Zambwiye ngo nyine ibintu biracyari gutyo, nta n'umwe ushobora kwambuka, haba ku Barundi ndetse no ku Banyarwanda. Hari ibyavugwaga by'inzego z'umutekano, bavugaga ko buri ruhande rwakajije umutekano ku mupaka warwo. Byo hari ibyo waba washoboye kubona? Nta rwego na rumwe uretse abo bapolisi nabonye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, n'ubundi bari basanzwe bahari barinda umutekano. Ariko aho ngaho muri utwo tuyira twibusamo gusa hari umuntu wanyongoreye arambwira ngo wegereye hepfo, nubwo bitari byemewe, bambwira ngo ubu ntabwo byemewe, ngo wegereye hepfo ngo ushobora kuhabona ngo abasirikare b'u Rwanda, ariko nabwo baba batagaragara, ariko n'amaso yanjye ntabwo nabonye. Ni ukuvuga ko rero utashoboye kuvugana n'umuturage w'umurundi muri ubwo buryo, kuko ntabwo washoboye kwambuka, Eric? Umurundi byari bigoye no kwambuka, ubwo ngubwo byaba ari nko kuvotegera ubusugire bw'ikindi gihugu nkurikije uko izo nkeragutabara zambwiraga, kandi nagombaga kubaha ayo mategeko. Ahubwo nabashije kuganira n'abanyarwanda batuye mu murenge wa Kamabuye. Abo banyarwanda batuye mu murenge wa Kamabuye by'umwihariko bahahiranaga n'abarundi bava mu karere cyangwa se muri komine Busoni. Abo barundi bava muri komine Busoni ahanini bazaga mu Rwanda mu bikorwa byo gukora imirimo isanzwe mu Rwanda, ndetse banahahirana n'abanyarwanda. Bakoreshaga mu mirimo yo guhinga, ubundi bakazana ibishyimbo byaba byeze, abanyarwanda bakavuga ngo babiguraga kuri make, ariko kubera ko imigenderanire yahagaze hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ibibazo bakavuga ngo byarushijeho kuba bibi ku mpande zombi, haba ku banyarwanda ndetse no ku barundi. Eric, abo baturage mwaganiriye se hari icyo bigeze bavuga ku rupfu rwa perezida Nkurunziza cyangwa ku cyo bategereje kuri perezida mushya uherutse gutorwa mu Burundi? Mu minsi iri imbere, icya mbere na mbere nabonye bavuga ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, nabo barwumvise, ariko noneho bakavuga bati byanze bikunze perezida watowe General Evariste Ndayishimiye bamwitezeho impinduka ko hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibintu bishobora guhinduka, noneho abaturage bakongera bakagenderana cyane. Abo ba Rwanda rugufi bavuga ko bari babariyemo.
Eric bagira ubusa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, urakoze cyane, ukomeza kugira umunsi mwiza. Ndagushimiye nawe Mutagoma. Nshimiye namwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe na bagenzi banjye bandi bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na Fatu Alimas Kalala, yarahagarariwe na Etienne Karekezi, yendi Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.